Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muko mukiranira ko inombonesha kure Tugiye KP1 navuga ngo mubandanye muraba hariho byinshi cyane muzogenda mubona uno munsi nkuko bisanzwe ari ku munsi w'Imana nagendeye muri eglise mwishengero dusanzwe dusengeramo na urafisa aho usengera urafisa aho wazinduriye je nazinduriye muri eglise vivante de Jesus Christ Gitega hanyuma niho nahashika ndabaza abantu baho tishaka umuntu w'umumama w'umupfakazi cyangwa kuza kumugendera hanyuma umuntu amwipfurize Pasika nziza uyu niwe bampaye niwe rero je kugendera reka kumure ntakebeje tumuramutse hanyuma tuganire muraza kumva byinshi mu dutegabiri turabaramukije mwaramutse neza kibondo umeze neza ukebo mushobora kuramutsa abantu hari bariko barabakurikirana turabaramukije izina rya Yesu mwe muramwitwa abandi jewe nitwa Ndayizeye Sorina aka gatumbu bako ni hehe kitwa Rugari Gitama Imera komune Gitega province Gitega uno munsi tukaba tuje kukugendera iko kiganiro cacu novuga ngo kirimo uwo bitwa KP1 hariho n'uwundi mu mama ari mu gihugu ca Australia yavuze ati nanje fasha mwibanga rero nibo batumye inza ngaha inza kukuraba wewe kugira ngo tuganire ndaguhe ubutumwa bandungikanye kugira ngo bakwifurize Pasika nziza kandi we ntibakuzi oya kandi nawe ntubazi babwira akagira akajambo rero babwiye ego ndashimira Imana ibahezagire kuba Imana y'abantu yakunyiyumvira kandi muje hageze kuko narengeze kuri dogere ya nyuma ndongorera Imana gusa reka rero kumbure mwereke akatimari bandukanye hanyuma umuntu akaguhe uyakire uko nyene uko bayatanze uyakire uko nyene urangira uriko araba yimwe ariko harurura ayibona ranga wari kuharura ibihumbi 8 15 ari 15 rimwe kabiri gatatu kane gatanu ni 15 harura ya nayo rimwe kabiri gatatu kane gatanu aya nayo bararanga uraye 225 twananye duharura ntitwobiva ayose rero nayi wawe ya ayansi nayi wawe bakuze bagusororeye bakwifurije Pasika nziza bashimire rero hariya gira akajambo babwiye bashimire ahandi gisusubiza ikigiye kimfata nagomba ndabashimire Imana ibahezagire babwire hariya barakubona ndabashimire rwose Imana ibahezagire ibasubirize mu kiganza yego jewe no kusinga n'ingene noshimira umuntu ntawe nzi kandi nawe ntabwo ariko mugabo ndipfuje urugendo afashe Imana imufashe arangize neza azorangire muri uru rugendo Imana imuhezagire kuko twebwe abapfakazi bamwe tumeze nk'intama mbega wowe wapfakaye iryaje nanje sivuga haciye imyaka 20 igeze 30 none ufise imyaka ingahe Ufise 53 mbega umaze gupfakara umugabo yagusigaranye abana bangahe sigaranye abana bane
Mw'ico gihe umaze gupfakara gusigarana abana bane, intambamyi wahuye nazo ntibyarakoroheye gutunga abana? Cyane byanyoroheye uko mu bisanzwe napfakaye mfise abana batatu, uwo wundi nakuye mw'ibarabara uko nyene mbere namaze no kwinjira ngaha navuye no mu buhungiro. Ibyanyoroheye kuko wajya kurera abana mw'ibarabara. Wahoze uri mu buhungiro, wari wahungiye Tanzania canke abandi mbona bahungira mu bindi bihugu? Nari nahungiye mu Burundi ku Mushasha, hama mu nyuma batunguza muri site Tankoma. Wari muri site. Okay, ndavyumva ni bimwe vya kera. Jewe rero ntibyanyoroheye kuba mfise abana ndi mw'ibarabara ntaja munsi y'inzu ntagirante. Mbere kugira abo bana bakure sinavuga ngo ni ingufu ziwanje, ahubwo ni kubera ugorewe mu gisagara hariho abantu b'ikigongwe baza barakunganira kuko n'udushuri bize ntadukura ndasana ikaye rumpaye 2 rumpaye 3. Bose barahirije amashuri? Bamwe byarase, umwe yahuye mu w'icenda, amagara amaze kunkika kandi nanje akankika, azajya kugwara atayigira ati umeze gute canke ikikunganire, uranasinzikara. Bamwe rero bagiye bahera kw'ishuri uko nyene. Mbega ubuzima ubayeho ubu ubona bworoshe? Ubona nk'aka kantu baguhaye ubona hari ikintu kazogufasha? Kazofasha ikintu kinini uko narya bwuko ari muri uku kwezi kwa kane, kwari ukwezi kwa Mage, kwari ukwezi kwa Ngirente. Mugabo nk'uko ndose utu dufaranga ndacafise kubera umuntu wuje ndafise ubwenge buke ndora butuntu ndebereza kugira sindaturire ngaha udandaza. Nande harya nk'ubu baza ko ibintu nzoca udandaza ari biki? Jewe utuntu nzodandaza utuntu twinja kandi tutabora. Hanyuma nzogaruka kuvuze kugomba udandaza, nzosubira ngaruke turabe ko wateye imbere, tuganire, hanyuma utera intege abandi babone yuko by'ukuri hariho igikorwa, bajya babone ko igikorwa bariko barakora ari igikorwa kizira. Kuciye wiyumvira kudandaza ukoze ikintu ciza cyane, kandi ndazi neza yuko nibabona uri kuratera imbere bazokongera hanyuma bandanye uduga. Mugabo ni wacu uvuga ati reka ngende harya ndabona ngaho umenga baradandaza urwagwa, ngo reka nze kugura urwagwa nkwe mahera agacahera, urumva uguca usanga uri kurahomba. Kandi niwabandanye udandaza mutu dukurose, nagomba nkubwiza ukuri ahazoboneka n'abandi. Hariho benshi ariko barabona kino kiganiro, nabo barashobora kuzoza bakagufasha, nabo bakagushigikira kugira ngo urwo rudandaza rwawe ubandanye utera imbere. Nukuri Imana ibahezagira. Jese numva n'ingene noshima kuko hari hageze aho njya isombe zitagira umunyu zitagira amavuta, ariko navuze ati ndafise ubwenge, ubu ndacafise ubwenge mu mutwe buke kubera ubu naratuje kuva ndosa aka kazi naciye ntekana mu mutwe, ndatuje ndakomeye ndicara nkiyumvira. Aka kazi ukarosa haciye kigana gute ukubatse? Nakubatse muki kuko nabwiye ko imiryango yari kuwufasha niyo yari yasamburiye ko nk'ababo barabizi. Ariko avuga mutubabarire, ariko avuga ko ababanyi babizi. Aha turi kumwe n'umushefu mutware wo ngaha, turi kumwe na NUMBER19, niwe aciye avuga ko abizi. Yego. Aha rero nk'ubu unagenda nkakuramwo kudandaza ntukoresha amahera menshi. Nk'ubu ngenda ndabyo bimeze, ngura utugori. Utugori kubera ubu buracazimbutse, utugori ndatubika cesigaza nk'ibihumbi 20 cyenza ndagura utuboga, dutore, turengarenga, tutunguru, nicere ngaho tuba turama kuko urumva ndaje utuntu two kurya ndanja nk'amatako n'utwonje. Akajambo wobwira uyu Christophe cyangwa ukabwira uyu mumama
yashatse gufasha mwibanga ngira akajambo babwiye. Imana ibongera amavuta Yego. ndetse yongere n'abuzukuruza babo kandi babose amaberebere nk'ay'abavyeyi babo babonkeje y'urukundo uko natwege tugowe turira kandi twari twaravyaye kandi twari twaravukanye mugabo turi ntabwa. Rero Imana ibahezagire, ndakomye amashi ndakomye iganza, Imana ibongera amavuta kandi izobafashe barangiza urugendo neza kuko ngaha mw'isi dusavye indaro si wacu. Mbega nyene we nk'ubu ko je nari naje gusenga nari nafashe yuko uwo bampa ari we nza gufasha. Yego. Wewe wavyiyumvisemo gute kugira uje gusenga ntusibe? Jewe ahubwo yari Imana yagize iti isezerano nagusezeraniye narakubwiye ko yuko nzoguma hafi yawe nawe uguma ntakambira ko noba hafi yawe. Jewe n'ukuri nk'uyu mutama arabizi ryamana uburuhe bwinshi kandi nshingiro ntakibishoboye nukampa bari umwizigirwa novuga ati ni ntukumfashe. Rero kubera uwo mwana ari umwana agwaye ari mu bitaro ngaho ibitaniye jewe ejo nakoreye amafaranga 3,000 candagura. Mbe usanzwe ukora iki na akazi wisubamo ka misi yose? Naco nkora ndose nk'umuntu andarika ati ngo mbagaze uduharage canke ingo umbagaze umuceri naho nyine bari umwizigirwa ko n'abakiri bato barakabura ngahe ku munsi 3. Hari n'inarose ibyo 3,000 cyangwa inusu y'ibiharage cyangwa n'inusu y'ubufu. Umva nabirajeko nacenze ndura ndadukaranga njumba ndamanukana ngaho ibetani amagana gihe niteguye bwanje nyanza gusenga no kuri n'ubuntu bw'Imana n'imvura ntinyo ntiyaguye ngo imbutse. Novuga ati iri disezerano Imana yanzaganiye muri zitariki. Murakoze. Turangiza kino kiganiro cacu egira akajambo wobwira abarundi. Hariho abarundi batunze, hariho abarundi bafise ama etage, hariho abarundi bafise imihinda bari mu Burundi, hariho abari hanze y'igihugu ariko bafise imiryango iwabo ikenye, bafise inshuti, abagenzi, ababanyi bazi ko bakenye bameze ukuntu ataco bishoboje. Gira akajambo wabwira abo bantu bamerewe neza. Gira akajambo wabwira abantu bamerewe neza. Jewe ico nobabwira mugabo hagiye biragoye ko ikintu cyose n'umuhamagaro novuga ati dusenge Imana itugwirize ibibondo nk'ibi byibuka ko hari abagowe benshi bagaca bagira umutima wo kubibuka. Novuga yuko twohamagara Imana ibabemo bagira umutima wo gutanga wo kubiba kuko uri kuratanga uri kurabiba kuko nk'ubu hogira nk'abantu 10 20 bamerewe neza bagaca bagira umutima nk'uyu mukiriso sinumva mbere n'ingene no muvuga ndibaza yuko natwe Uburundi twokira kandi natwe abakecuru twopfa n'ivyizigiro kuko tubona baza baratugwanako kuko nk'ubu umuntu akuze basije yongize ibibazo bingoye ko ntagira uwo ndabibwira inca ngwara kandi nduhukira muri koma. Uruja muri koma? Yego. Nguyu navuga nama baja bumva ngo so navuye mu bitaro. Rero tugwazwa cyane niki kwihebura kwiyumvira ingene warushe hari hagaze yuko uruhuka ariko niho usubiye kuruhira. Ico kintu nico rero kwidusinzi kaza mbere jo murashika kwa muganga bagasanga amaraso yahagaze bana ko sanzwe nirabura gasanga nirabuye sa n'inkoni iteka ngiye kwa muganga bacambaza ati ufise imyaka ingahe je ufise imyaka iyi gaca bikwana n'ubuzima
jewe narukiyemwo nubwo nabereyemwo umuyabaga nubwo ngeze ubu urumva sinigeze merekwa neza basi. Mbega abana wabyaye ntibishika bakagufasha? Abana navyaye nta buzima bafise kandi sinovuga ngo baranyanka. Kuri uwo muhungu arakijijwe, ni umuntu asenga cyane mbere y'abari ari nk'umuntu nyamuntu, ngira ngo abari na mwarimu ho ngabo kubera kuva yirukanga nta mwanya aronka, kazanye umugore kakiri na gato gakora ikiboyi, basi niyo ngwaye ndakunda no kwinumira ati no bandi baciye umutima. Uwo mukobwa yagiye ku mugabo muri bamwe bo mwibarabara nyene. Okay. Ibyo byose rero jewe ntaho nsaganiriza ntahamwe. Okay, nibaza rero yuko kumbure turiko dusozera kino kiganiro cacu, mwabonye yuko ari umupfakazi twagendeye uno munsi, mwahumvise hariho. Nibaza yuko ari ibintu by'agaciro, ni ibintu byiza cyane. Tujura urukundo, abarundi dukundane, tufatane mu nda, nitwafatana mu nda tukaba kumwe twese, ndababwiza ukuri uburundi tuzomererwa neza, tuzotunga. Mwumvise yuko nk'ubagomba arosa akantu acakora. Umuntu ashobora kubura icakora akaguma mu nzu kubera kubura amafaranga 100 cankwe 200 cankwe arenga gato cankwe adashika. Mugabo ico womenya coco wowe ufise amamiliyaridi, ufise amamiliyoni, Imana ihumugisha bano bantu bariko bakora kino gikorwa, kandi nawe ubarabireko. Basi nawe utorabira kuri urabire ku Mana. Imana iradukunda, Imana ifise umutima w'urukundo. Wibuka amafuti, amakosa dukorera Imana, mugi Imana ikatwihanganira vrema. Kubera iki nawe basi utopfuma ukorera Imana basi ukavuga ati vrema Imana irankunda, nika nanje nkunde abayo. Kandi ijambo ryo bivuga ati ni wakunda ujya muntu akenye uzobukunza Imana. Ati Yesu azovuga ati naraje ntimwafashije, niko mwarambonye ntaco mwankoreye. Hanyuma avuga ati we twakubonye hehe? Hamwe mutafasha wa mupfakazi, hamwe mutafasha wa muntu ashonje, hamwe mutafasha ca kimuga, hamwe mutafasha iki, yari jewe. Rero mugira umutima wo gufasha. Nibaza yuko turangije kino kiganiro cacu. Mwakoze mwebwe mwafashe kano kanya. Jewe ikindi nagira nongereko nukuri ndavye iteka Imana inteye no munsi nishize ku ruhande rw'uko ni Imana irampaye, ya Mana y'Abanyisirayeli. Yego ndashikiriwe. Imana burya iracatanga igabura Abanyisirayeli bashonje, barushe kandi bashonje. Cyane mvuga ati nanje kuri ino tariki Imana irashikirira yampaye, ya Mana. Hama rero ngira ugomba uheze ubasengere. Yego basengere rero, basengere. Tugumiriza amaso basengere, tugumiriza amaso basengere. Mufashe oya basengere wewe, basengere, basengere ubature kumugisha, ikadugumiriza. mufashe kwanega hajya umunezero n'icyo. Okay, noneho wamaze kubasengera umugisha ubahaye. Reka tubasezere. Mwakoze mwebwe, mwumvise ko yabahezagiye atuka yabasengeye. Nibaza ko ibintu ari byiza. Mwakoze rero kuba mwaduhaye kano kanya kudukurikirana, nukuri n'iby'agaciro cyane. Mwarahezagiwe aho muri mwubahwe, naho ubutaha tuzoba dusubira. Bye bye. Merci beaucoup.